National Rifle Association. Abayiteguye bariko baranegurwa cane kubona bayitunganije mu muji wa Houston nyuma yaho umusore yitwaje inkoho yikiye abana 19 n'abigisha babiri hari ku munsi wa kabiri. Utwara leta ya Texas Greg Abbott aza gushikiriza ijambo bitavyo nama bahurikiye muri iryo shirahamwe akoresheje video kugira ashobore kugendera ikibanza kirimwo ishure yatewe ya Uvalde. Icegera ciwe Dan Patrick nawe nyene ntiyayitavye, yavuze ko atashimye kongereza umubabaro imiryango yabuze. Ikigo kijejwe amagara y'abantu mu muryango mpuzamakungu ONU cagabishije ko ibitigiri vy'ingwara mu bwoko bw'ubushita monkeypox mu Congereza bibandanya biduga. Ariko umwe mu bayobozi bakuru Sylvie Bryant yavuze ko ingingo nziza zizotuma abafatwa n'ico kiza zizotuma ituzwa. Yavuze ko bidakenewe ko haba umugambi wo gucandagisha abantu benshi, ariko ngo ko hakwiye guhabwa inkingo abantu bari hafi y'abafashwe. Avuga mu kanama kabereye i Geneve, Sylvie Bryant yavuze ko atamvo ziriho zotuma abantu bahamuka. Iyi si indwara abantu bagombye kugirira impungenge, ntabwo ari nka covid cyangwa izindi ndwara zandura vuba. Rero ayo mabwiriza yose ntagamije gutera impungenge abantu, ariko nayo gukangurira no kwizera ko tuzi ikitwugarije kandi dushobora gufata ingamba z'ingenzi mu gihe gikwiye. Kuri ubu dufite hafi abantu 200 bavuzwe ko barwaye ku isi hose. Tuzi ko uyu mubare ushobora kwiyongera mu minsi iri imbere kuko aribwo iki cyorezo kicyaduka. Umuntu wa mbere yayigaragayeho ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu. Hashize rero ibyumweru 3 gusa. Turabizi rero ko hari abandi barwayi bazagaragara mu minsi iri imbere. Umuryango wa ONU uvuga ko amashirahamwe atabara bari mu kaga ariko arananirwa kwakira impunzi zihungira ku bwinshi muri Niger. Uyu muryango uvuga ko benshi muri bo bashikira mu turere twumye dusanzwe dufise ibibazo by'ubukene bw'ibifungurwa. Impunzi zirenga 36,000 zarashitse muri Niger mu mezi 4 ya mbere y'uyu mwaka, benshi muri bo n'abanyagihugu basanzwe bahunga imigwi y'intagondwa bava mu bihugu bibanyi. Niger hayo iri mu bibazo bidasanzwe bitegwa n'intagondwa. Userukira ikigo cawo nikijejwe impunzi muri Niger yavuze ko bamwe mu bana b'impunzi bafungura nabi kubera muri iki gihe. Yasavye ko haba umugambi wihuta ufasha mu bisata by'amagara y'abantu n'indero. Jacques urakoze. Marc Nyonkuru. Aya makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu duce twegereye umujyi wa Goma mu burasirazuba bw'icyo gihugu hiriwe agahenge kuri wa gatanu kubera ko nta bikorwa byo kozanyaho byabaye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 kuva mu gitondo cy'uyu munsi. Imiryango ifasha bari mu kaga iravuga ko mu minsi 4 ishize abantu barenga 37,000 bavanywe mu byabo n'imirwano. Inkuru ya Patience Atwaire mugezwa na Robert Patrick Misigaro. Ibitangazamakuru muri Congo bivuga yuko igisirikare cy'igihugu cyasubiranye tumwe mu turere twari twafashwe n'abagwanyi ba M23 mu minsi iheze. Ariko ibarabara rikuru riri hagati ya Rucuru n'umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru Goma riracari mu minwe y'abagwanyi bakinagenzura akarere ka Kibumba. Leta ya Congo yasubiye kwagiriza Urwanda gushigikira abo bagwanyi, ibintu Kigali yahakanye yivuye inyuma. Mu ntango z'inondwi Urwanda rwasavye ko haba itohoza ku rwego rw'akarere ku bitero by'ibisasu byarasiwe hakurya y'urubibe hagakomereka abanyagihugu. Ku wa gatatu umukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru wa Kivu ya ruguru Goma yahamagariye abanyagihugu gufata ibigwanisho bakivuna ibitero vya M23. Abo bagwanyi basohoye itangazo biyamiriza ivyavuzwe n'uwo mukuru w'igipolisi, bakavuga yuko ari ugukwega n'injyane z'amoko. Imigwano muri nondwi irangiye yarakuye ibihumbi by'abantu mu zabo, bakaba batsindaro mu masengero n'amashure mu turere turi hafi ya Goma. Impunzi zishika hafi ibihumbi 200 nazo ziramaze kwakirwa n'amashirahamwe y'abagira neza mu gihugu kibanyi ca Uganda.
M23 igizwe ahanini n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'umwe mu migwi y'abagwanyi irenga 100 igwanya leta ya Congo mu karere k'ubuseruko bw'icyo gihugu gafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare. Uwo mugwi w'abagwanyi wagiriza leta kunanirwa kubahiriza amasezerano yari gutuma uhindukamwo umuhari wa politike, abagwanyi bawo bagashigwa mu gisirikare ca leta, impunzi nazo zigatahukanwa. Inkuru ya Patience Atuhaire. Tukiri kuri yo mirwano hagati y'ingabo za leta ya Congo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Congo Christophe Rutundura yavugiye mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ibera i Malabo muri Guinée Equatoriale ko leta ye idashidikanya ko u Rwanda rwafashije umutwe wa M23 kugaba ibitero ku basirikare ba leta. Twashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho, maze mugenzi wanjye President Sengiyumva avugana na Alain Mukurarinda, ni umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Nta ruhare u Rwanda rubifitemo, nta n'urwo rwifuza kwigiramo, uretse rwo tuza kugarukaho rwo kureba uburyo haboneka igisubizo kuri iki kibazo kiriya ntambara imaze igihe kirekire. None uwo muti waboneka gute bwana Mukurarinda, kandi muvuga ko hari ikibazo kireba Congo na M23 gusa? Uwo muti waboneka ko iyo habaye intambara zigira ingaruka ku bihugu bituranye n'iki gihugu, ari abahunga ndetse biguye mu Rwanda inshuro ubugira kabiri. U Rwanda nk'igihugu cyarashweho nacyo ubwacyo gifite uburenganzira, yewe gifite n'ubushobozi bwo kuba cyasubiza nacyo kikarasa, ariko rwabikoze kuko nk'uko nabivuze icyo rugamije cyo ni ugufatanya na Congo ubwayo cyangwa se n'ibihugu byo mu karere kureba uburyo ibibazo byakemuka. Uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo mwavugaga Christophe Rutundura, we aravuga, ndasubiramo amagambo ye, ngo ndabivuga neza ko M23 ifashijwe n'u Rwanda yateye ingabo mpuzamahanga za MONUSCO, ntabwo twakomeza kubiceceka. Iyo umuntu muri Congo muri guverinoma mukuru nk'uku avuze gutya, byerekana ko umubano wanyu uhagaze gute, byifashe gute? Umubano uhagaze neza, turifuza gukomeza kumera neza, cyane cyane ko nk'uko yabivuze akabivugira mu ruhame, ntitubona impamvu kuko hari za mekanisme zashyizweho, hari uburyo bwashyizweho, hari inzego zashyizweho kugira ngo zikemure ibibazo nk'ibyo ngibyo. Tubona rero kugira ngo uwo mubano uzanakomeze guhagarara neza, hakwiye gukoreshwa izo nzira zateganyijwe u Rwanda ruhuriyemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariho haganirirwa ibyo bibazo, aho kujya kubivugira ku ruhame cyangwa se mu itangazamakuru, aho kubivugira habuze, hateganyijwe hagomba kwigirwa ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ntabwo kuvugira mu ruhame ibintu nka biriya bizatangirwa n'ikimenyetso ari byo bikemura ibibazo, kandi inzira zateganyijwe zihari. Kuva ibyo birego babizamura, mwebwe mwari mwavugana nabo ku ruhande rwa Congo? Nk'uko mbivuze, dufite inzira tugomba kuvuganiramo, twaranabisabye. Nta mpamvu tubona iyo nzira isanzwe ikoreshwa igomba kunyurwa iruhande. Mu cyegeranyo giherutse gutangazwa na ICG, ni International Crisis Group, iravuga ko ngo Congo ishobora kongera kuba isibaniro ry'ingabo z'ibihugu bituranye na Congo. Bakavuga ko ngo bagendeye ku magambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga ko kubera ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda ari rutoya, rudashobora kujya kurwanira mu bindi bihugu, ko rushobora gusanga abahungabanya umutekano warwo aho baturuka. Ntabwo ariho yenda abategetsi ba Congo bahera bavuga ko u Rwanda rushobora kuba rufitemo ingabo. Umukuru w'igihugu yavuze yuko bigaragaye yuko umutekano w'u Rwanda uri buze guhungabanywa, u Rwanda rugomba gukora ibyangombwa byose kugira ngo umutekano udahungabana. Uyu munsi umutekano w'u Rwanda ntabwo wahungabanye. Ntekereza yuko rero nk'uko yabivuze, nta mpamvu uyu munsi ihari yo gutuma byakorwa gutyo, hariya habisibanira n'u Rwanda rukajyamo, kuko umutekano w'u Rwanda ntabwo wahungabanye, ntacyo wabaye. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, wasubizaga ibibazo bya Prudence Ngiyumva. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari kuri internet makurikirana amakuru kuri Facebook Live. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'igihugu cya Somalia. Umuryango mpuzamahanga ukurikiranira hafi amakimbirane ku isi International Crisis Group ICG
ubona ko hakwiye kuba inzira y'ibiganiro n'umutwe witwaje intwaro ugendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu wa Al-Shabaab muri gahunda yo kubonera umuti intambara imaze igihe kirekire ivugwa muri Somalia. Uyu mutwe hongeye kuvugwa cyane vuba aha nyuma y'igitero cyawo cyaguyemo abasirikare benshi b'abarundi boherejwe kubungabunga amahoro mu butumwa bwitwa ATMIS bwahoze ari AMISOM. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko icyo gitero cyaguyemo intwazangabo zabwo 10 ariko Al-Shabaab ikavuga ko yishe abasirikare barenga 170 b'abarundi. Umuvugizi w'umutwe wa ATMIS yabwiye BBC ko amakuru yose ajyanye n'iki gitero agikusanywa. Mugenzi wanjye Bernard Bankukira uri mu biro bya BBC Nairobi yaganiye na Omar Mahmoud umushakashatsi mukuru muri ICG ubona ko inzira ya gisirikare yonyine ubwayo idashobora kurangiza ikibazo cy'umutwe wa Al-Shabaab kimaze imyaka irenga 20. Al-Shabaab remains a very significant actor. Part of this is because it is dominant in Al-Shabaab iguma ifise ikibanza gikomeye mu biba muri Somalia. Imwe mu mvo nuko Al-Shabaab ari igenzura ibice vyo mu gihugu hagati muri Somalia kuko icingabo za Afrika n'ingabo za Somalia hamwe n'abazifasha bakoze kwabaye kugaruza ibisagara bimwe bimwe ariko mu gihugu hagati ahanini hagenzurwa na Al-Shabaab. Mu gihe rero ari bagenzura ibice vyo mu gihugu hagati nibo bagenzura ibibanza birimwo ingomero zo gutanga umuyaga nkuba n'ubundi buryo bwinjiza amafaranga. Ikindi nuko kuri Al-Shabaab byoroshe ko bagenda barahindura umukenyuro w'ingene bakora bivanye n'ico baba bakeneye gusumvya uko leta n'abakorana bashobora kubikora. Ibyo bituma bama bafise intambwe imbere yabo. Uranabibona n'ingene bacengetera gushika no mu bisagara bakaronka ingene babandanya kuharondera amafaranga. Muri rusange ico novuga nuko inzira ya gisirikare yonyene idakwiye kugira ikibazo ca Somalia gitora inyishu. Nko mu gihe haba hari ibibazo vya politike mu gihugu hari amacakubiri Al-Shabaab ikironka himenera kandi ubu ivyo nivyo birangwa muri Somalia kumbure kurusha no mu bindi bihe. Wirabiye mu ruhande rwa gisirikare gusa rero ico AMISOM yafashije kwabaye ukurondera urubuga rw'ingene uruhande rwa politike narwo rwokora. Mu ntambara nyinshi abenshi bashira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kurangiza imishamirano. None ibi birashoboka muri Somalia ubwo Al-Shabaab yaba yiteguye kuganira canke ubwo leta ya Somalia yoyo yoba yiteguye kuganira na Al-Shabaab? Nibaza ko hategerezwa kuba inzira yo gushikira Al-Shabaab kugira habe ibiganiro mu gihugu. Kandi nibaza yuko abo bose bafise uruhara mu vya politiki bose bahuriza kuri ico cyo kubona ko Al-Shabaab idashobora gutsindwa biciye mu nzira ya gisirikare. Ko rero hategerezwa kuba ibiganiro kugira ngo ico kibazo gitore inyishu. Ikibazo kiba gisigaye no kumenya igihe ivyo vyoberako. Vyoba ubunyene canke muri kazoza hakenewe ibiki. Nibaza yuko hategerezwa kuba kwiyemeza guhangana n'ico kibazo kuko sinibaza yuko kizotorerwa inyishu ukundi. Haraho bidaca bishoboka ubwo nyene ariko nibaza yuko ari vyiza kwa muzi ko inzira ya gisirikare hari imwe ariko ko n'izindi ari ukubandanya uziyumvira. Mbega mu gihe ingabo za ATMIS zova muri Somalia muri Kigarama mu mwaka wa 2024 nk'uko bitegekanywa ntabwo bayuko amakungu ashobora kubona iyindi Afghanistan muri Afrika aho twabonye ingene abatalibani bigaruriye igihugu mu minsi 10 ya nyuma inyuma yuko ingabo mva makungu zirongoye na Amerika zivire muri ico gihugu? Well, I think that remains to be seen. I mean, that is one scenario. Nibaza ko ivyo ariko bitega amaso ni kimwe mu bishoboka. Mu bihumbi 2024 si vuba kandi si kera. Igihambaye cyo kumenya nuko ibyo byose bivana n'ingene ibintu biba byifashe ku rubuga.